GM Films, good news films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Simabuguwa icho wabubikije ubuzima buguwa icho wabubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu nimba uhora wumva ikintu bavuga ngo umufasha novuga ko ari nk'insiguro y'amajambo agoye. Inyishu y'iryo jambo rero umufasha nuyibona ngaha. Uyu niwe yitwa umufasha kuri jewe. Uyu niwe ku murango mwijoro ndyamye canke mvyutse nama ndota muri jewe. Reka kuguma unyishirako s'il te plaît. Sindi kumwe nawe, sindagukunda, sinigeze ndanagukunda. Stop. Uyu mbona nga ni wandutishije. Uyu nyene ndikunda banisha amase yaje. Uti ndagusumbye iki? Nagomba ndakubwire ko ndakuruta. Kandi nzohora ndakuruta kuko akunda jewe. Wowe ntazigera nagukundana umusinumwe. Urazi kuganaga wa mukobwa wawe. Gasopo. Ndacagusumba kure niyo. Gasopo. Cisinganira nimbwa. Nganira na shebuja. Don't try me. Don't try me. Ana guhindero abavyeyi batigeze baguha. Eva. Warakoze cyane. Bandagatabiye nuko narahiye ko ntazigera ngwana n'umukobwa mugenzi wanje kubera umukungu. Eva, ntakutarugize ngo mbabaze. Ariko sinaye kurira imbere yawe. Kuko kurira imbere y'umwasi ni nko kumwereka ko umugambi yateguye kukubabaza yawushitseko. Chris, kandi nkubeza ngo ijya dosiye twayihejeje oya ntirahera. Je ndashaka kumbwire neza ingene ushobora kumara imisi ataku telefone ngo umenye ukuntu merewe, naza nka kurondera nkakubura simenye yuri wari uri mu biki. Mon frère, pardon kwanza. Kuvyukuri nagize amakosa kugenda ntakubwiye, ariko sinagiye kure. Yadushunu gusa twatuntwaye hamye ndagaruka. Wari wagiye kwimbiza hawe? Ya base yari zahabure kuzanira gato. Urasi gituma nshatse ko tuvuganira hano. Nshatse ko dukosora amakosa yabaye ubwa mbere.
hari amakuru nakiriye numvise muri runo rugo ariko ndabadesi kuko nayabwiwe n'utategerezwa kuyambwira. Chris, urashobora kunsigurira neza ingene mushobora gufadikanya na mama mukarungika Nohia muri Canada muvuga ngo papa wanyu ni wamukeneye, kumbe muri ko mumuhungisha ubukene bwa Olivier. Erega ari ikintu kimwe mutegerezwa kumenya, ubukene si karande. Umuntu nka Olivier, umuntu w'Imana, umuntu aciye ubwenge, mwimvira yuko Ejimana itoshobora kumuhindura amateka hanyuma namwe mukamurondera aho mwamubonye mukamubura. Kijya kintu mwakoze vraiment narabaye desi, nta cyambabaje nkuko amakuru ndayaronka ariko nkayabwirwa n'utariwe. Constance, umukozi wo mu nzu, akaba ari wambwira ukuri yuko Nohia yagiye muri Canada, mama ariko amukwepesha ngo ntarongorwe na Olivier. Chris, wowe uribuka twicarana twicaye hajya, uragerageza kunyumvisha yuko papa wanyu amukeneye, kumbe muri ko mushaka kumukwepesha, muri ko mushaka kumuhungisha Olivier. Epota Olivier nta bukene bwa bundi novuga ngo umuntu w'inyuma afise. Chris, iki kintu carambabaje kandi carambabaje cyane. Bazi ikintu mu matazi, kujya hari utegeka izuba rikaka mu gatondo, agategeka ukwezi kukaka mu ijoro, niwe ashobora gutegeka uwarakenye agatunga n'uwaratunze agakena. Ibyo rero ntiyarakwiye kurabisha ibiboneka, kuko mushobora gusanga amahigo ya Nohia mwarayishe. Ikindi kintu naco, Nohia yari umuntu akuze kwifatira ingingo, sino ivyo bintu byo kumupangira ngo atwagwe n'uyu canke ngo agire uko no kwihenda, kandi arashobora gusanga mutaye mu kaga. Kuvyo ko ahijya yejo niho nanje nzi kumenya ko ari karamuhungisha ku bwa Olivier, kandi naje bazi kubimenya byarambabaje. Gusa sinafise ukundi kuntu nabigira kuko byamaze kuba. Sa kwiki mama ameze gutyo, urazi nkubwiye ikintu kimwe, hajya barashobora guhura na Olivier mu minsi iri imbere akamuyobegwa. Ico kintu vraiment mwakoze, ico noneho ndumva ko nawe utarubizi. Ico kintu mama yakoze ni kosa, kandi kino kintu je carambabaje cyane. Ndabitahura ko byakubabaje, ariko baseka tubanze tugenda kunywa icyayi amashi twandanya twivugana ko sivyo. Kienge, hari ikintu nama nifuza kukubaza ariko kenshi ndakibagirwa. Gusa uko ndose umwanya reka ndakikubaza. Pas de problème. Yeah. Hari umukobwa bigeze kuzana yitwa Diva, bari baje kumupresenta kwa mama, umukobwa musohokana. So ariko icyantangaje sinasubiye kumubona, kandi nta n'umunsi n'umwe ndakubona muri kumwe. Chris, ntiwampamagaye ngo ninjire tunywe icyayi? Reka kunshira apeti, reka tubandanye dufungure hano bisigaye tuzobivuga nawe. Uya je nasanze ku isi atakina kimwe kidahinduka. Shana ukuri ibihe bihe ibindi bihe. Ubu sinkiri watati utse. Banje ubwiwanje ubundi mvira niko biramba ko bikansiga. Ibaze ko nasubiye gukunda. None rero ubu ingene nkunze sinigeze gukunda umuntu n'umwe kuri urwo rugero. Wa mutipe King Sabas. Sinumva ngene bigusigurira n'ukuri.
tate ndabizi kuri kuramfinisha wowe nyene nzi wowe Mahindako nagushobora kumbara ko winjiye mu rukundo ndakwemerere kuba wirengagije ibyo uherukamo igikomere iva yaguteye ubu nyene wacibagiye kuburyo ushobora kumbara ko winjiye mu rukundo kandi nuko kwimana shaka kuvyemera ndi serieuse nukuri kandi ushima rero ndi serieuse nk'ubu nubwo yombwira ati dukore mariage ejo mu gatondo wabona ndakuzaniye carte d'invitation kugira rero unavyemere neza yuko je ninjiyemo kumenga iyi nkuru ntiyakiriye neza tate si ikibazo cyo kutayakira neza ndiko ndiyumvira ingingo woba wafashe urazi ko ndagukunda kandi ndagufitiye impungenge cyane sishaka ko kongera kubabazwa ubugira kandi inkundo z'iki gihe ziragoye urabizi na wewe uretse kuvyiyobagiza ibyo uheruka murabizi ndagusavye ugende bukebuke humura ndabizi neza aya mahirwe yo nayanje so wambwiye ngo amahirwe ntaza kabiri ahubwo sha eka nane bagiye kubwira bya bintu barabinzaniye ndakwereke we Matiya ndaho hama yo Matiya wewe ndakuzi Matiya aho usanga wowe usanga wowe wantera niki none wowe sindakuzi Matiya umviriza rero tuvugane mukuri nukuri wowe ndakuzi muri no misi ukuntu usigaye umeze ukanteranya kagahera uhera amenyo nta n'ibindi oya Matiya basi Matiya ya nanimvuze basi mumpangire ndagucorera sensa umve nawe we mubwire ko ningaho kwibotike hari utuntu ngiye kurondera basi nca ndaguha igihombe oya Matiya gakumbere kigaba basi ndaguha 2 kandi urazi ko 2 bigoye kugavura Matiya yo nyumvira kagongwe basi Matiya nunteranye kuri mama Alice nukuri ntuzi ko ari intara y'ingore reka nije ndamuzi Matiya urazi ko agoye mama Alice uyu musi ndemeye kugucorera pe eregeje bundi nyene ngira nibere ryari ryayatse muga turakundana ngirira akagongwe nukuri ndabigusavye kuri no ncuro ndicishije bugufi ubu ndi umwana mwiza pe ndaje sawa bebere vyanje mama ngo nabigutega reka nze tuzitere nimba dutera imigere nimba dutera amakofi turaserera karahiba kwira gusa mumpangire icureye bebere vyina myaka mbeta tenda kubaza ujya muhungu bya Seriye wahavuye mukunda Kanyange ntakubesha ariko kuri umugenzi wanje jewe niba ndamukunda niba ntamukunda je sinzi nakira kimwenzi
Tate, uyu muhungu mbonye nuvuga ngo nturamenya ko umukunda cyangwa utamukunda? Kanyange, iyo menye umwe bwari kindi shaka nuko Imana ishaka kuvyemera. Aha ndi serieuse nukuri, kandi ushima rero ndi serieuse. Nk'ubu nubwo yombwira ati dukore mariage ejo mu gatondo wabona ndakuzaniye carte d'invitation. Umubeshi gusa. Tate, kuva ukimbwira yuko ujya muhungu utamukunda niho umutima wanje wawurogeye. Ubu nawe uri kurambara ngo mariage. Tate, baraguhenze, ntushobora kuntanga kurongorwa. Uca hasi nanje nce hejuru, ntibishobora gukunda. Mwana wanje, igituma naguhamagaye ndi kumwe n'abavyara bawe nuko hari ikintu niyumviriye mu mutima wanje. Jewe naragiye hano ndiyumvira nsanga umutima wanje nukuworosha kuko birakenewe, kuko nawe woroheje ndumva noguma mbabaye, ariko nashaka ndagusaba imbabazi. Ego hariho imyaka myinshi ntashoboye kukuba hafi, kandi wigenga wenyene, ari we wenyene wirya ukimara. Imisi myinshi cane wabayeho utambona, ariko niyumviriye yuko uyu munsi no kuba hafi nkakurinda iki kintu cyose cyo kubabaza. Rero kuri no mugoroba numva ive mwana wanje, naguteguriye aka kantu. Akira ino 10 miliyo ihobura kantugura. Merci mama. Wow. Ni kuri ibi bintu biraryoshye cyane. Ego numva ndabishimye. Hanyuma nanje ndagombe ndabasabe mu ntiza akanya gatoyi, nanje ndababwira kari ku mutima n'ukuri numva nezerewe cyane. King Sabasi, ni kuri ndagusabye imbabazi rwose, umbabarire cyane. Ni kenshi nitwaye uko bidakwiye, ndagufata uko bitari bikwiye ko no gufata. Ni kuri umutima n'uburanja numva nagirizwa cyane. Ni kuri ndasavye imbabazi, sinarinzi ko ibintu byo mu isi ari uko bimeze ariko bizunguruka. Ni kuri ungirira ikigongwe, numve ko notuza noye kwama ndiko ndinyegeza, kandi bugi bundi bwomeze nk'uwinyegeza mu busize. Ni kuri umbabarire cyane rwose, uzobukoze. Amakosa naguyemo sinzosubira kuyagwamwe no ku wundi muntu n'umwe. Ni kuri umbabarire. Rero nanje nari nateguye akantu noguha. Ni kuri sinsavye imbabazi ku minwe misa. Ni kuri uvyumve ko ari imbabazi ndiko ndasaba biriko bimva mu mutima. Mwakira aka kantu ni kuri mumfashe mukakire.
munyemerere fate kano kanya kugira ngo ndabashimire bivuye ku mutima ku bwa kino gikorwa kidasanzwe mukoze, igikorwa c'abahizi, igikorwa kidashobora bose. Ibyo nshaka gushima ahanini si bifadika canke ibiboneka mu mpaye, ahubwo nagira nshime umutima wabatumye kubikora, na cyane cyane uno mutima wo guca bugufi no gusaba imbabazi. Imbabazi ni jambo rito ariko rigora cyane abantu, kandi imbabazi nico cyategerezwa kubaka ubucuti, umubano canke ubugenzi bw'abantu, kuko turabizi ko ku isi nta wera, nta numwe ari parfait, nta numwe ari parfaite. Twese turashobora kugwa mu makosa, ariko gusobanukirwa ikosa wakoze ugaca bugufi ugasaba imbabazi ni ikintu kinanira abantu benshi. Rero ndashimye Imana yoyo yabashoboje ikoresha imitima yanyu, kandi mukumva ko mukwiye gukora kino gikorwa. Ariko kandi ntimugire ngo ndabagayiye, nibi bigaragara mu mpaye navyo binkoze ku mutima. Nakuze ata muntu mbona nyitaho, nakuze ata muntu mbona ampakado. Rero kubibona umwanya umwe nibishasha, ariko kandi nagira ndababwire yuko binkoze ku mutima. Rero Imana yo mwijuru ibahezagire cyane. Wow, nimugwane mu ndabasha, ibintu ni vyiza. Ninde yakurangiye ngaha? Tati, wibaza ko ari hehe wowe wajiwe nkayobegwa? Iva, kuneza yawe mvuze ngo mva mu maso, kandi ugira umuziro kongera guhonyoza ikirenge cawe ngaha. Kubera iki wabaye mubi gushika hiyo hose? Icambere cyo tuzaho wari ukwiye kunyakirira, wari ukwiye kumakaza indani, hanyuma tukicara tukayaga, kuko nta nabinzanye ngaha. Narinza no kugira ngo ndagusabe ikigongwe umbabarire, kuko narabonye ko nahemutse, hanyuma tubandanye urukundo rwacu. Umviriza wa mugomewe, urukundo rwawe rwankoresheje amakosa menshi, kuko nagukunze nkwimariramo, ariko umenye ubu vyarahindutse vyose. Kimwe warakoze kumbera umwigisha mwiza w'ubuzima, hama ca kibanza cyo mutima wanje wahora wigarurira ubu nta kigihari, kandi sinagikotesheje, oya narakigurishije. Ubu harimo undi muntu. Rero ndavuze ngo sohoka. Tati, Iva,
ndibaza wavyumvise navuze ko usohoka. Nimba uhora wumva ikintu bavuga ngo umufasha, novuga ko ari nk'insiguro y'amajambo agoye. Inyishu y'iryo jambo rero umufasha nuyibona ngaha. Uyu niwe yitwa umufasha kuri jewe. Sindi kumwe nawe, sindagukunda, sinigeze ndanagukunda. Reka nizere ko ibi atari byo. Reka nizere ko ibindi ko ndabonesha amaso yanje. Peut-être haza kugira umwanya nkavyuka nkasanga nari ndyamye ndi mu ndoto. Raduse, gute wonkorera ibintu nk'ibi? Gute wompemukira jewe ukageza kuri urwego uriko kuri uno munsi? No. Okay. Ndibaza ibisivyo. Ndaza kuvyuka mundi mwanya nza gusanga nari ndyamye. Why? Wompemukira gushika ngaha? Wa musore waborewe cyangwa wawe wa adresse?
ndiyumvira ko ushobora kuba wazimiye kuko akenshi akabari gasohokeramwo abakobwa benshi ushobora kwibaza yuko noba ndi mu ndaya je simparika nimba uri kurarondera indaya ronderera ahandi uronderera genda uronderera ahandi je sindi indaya birateye n'isoni kuza ugahagarara imbere y'abantu unagaragara nk'igisuma imishatsi udasokoza ukacuza guhagarara imbere y'umuntu unzihewe kugira uze ubwangabuka uvuga amajambo mengo ariko asunikwa n'impwemu nta n'isoni ntande rugira umviriza ndakubwira nejo bundi ubonye ahantu hicaye abantu uzohatinye kandi uhubahe kuko nk'ubu uri kuranyicira umwanya w'ivyo twari kuganira n'umusheri wanje umukunzi wanje ndakubaze uri kuri misiyo yande ninde yagutumye ushaka kunsambutsa wa musore we urashobora kutubisa tukabandanya ikiyago na fiance wanje ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije Fara ni ukuri Imana iguhezagire cyane azi kuri umwana mwiza jigihe mvuye ngahantu kuri nagize ubwoba mvuga ati Imana ibi bintu bihava biduteranya ariko kumbe ni ukuri wahise wambabariye nyine hajya nanze kuhica ufuta nimero yanje cyangwa ukambroka ariko nagiye mbona ashaka apere kawe ndi muri ville naryohewe navuze byose mpagaritse ibyo ntasomye sinabaye ngisoma candatsa Shaive bijya ntabwo byo duteranye bijya naravyizeko ndavyumvira ko cyane cyo nsanga ico dufana gisumba ico turiko turapfa nta mpamvu rero yuko no kubloka canke ngo ndagusuprime oya kweli niyo mpamvu rero nacenda gutelefona kuko nenda nagufitiye na bishasha suko bime Fara wenda kwize wenda ukari mpamagarira ubusa n'ukuri oya uretse kujya mbere nananiwe eko n'ukuri aranaduteranya ivi eko n'ukuri ubu rero ndagufitiye yandi makuru sujya wa mbere ubu n'uwi Tanzania ivi ashoboye amakuru rero mfise nuko ngo niri mu kirere sha arayisama ego ubu rero witegure gukoresha umwanya ingufu nyinshi no kwizera kwinshi Solange umwikureko yego Fara uraraba Fara n'ukuri nibisubire kuduteranya urabona ujya mupfumu wari wanjanyeko yari wadeza amafaranga yanje aratema arabura ikintu kimafasha sha Fara uraraba Fara n'ukuri Fara jewe n'ukuri nibisubire kuduteranya Fara ngo andira amahera y'ubusa ariko akaba yobishobora Fara je ntangorane n'ukuri ayo yoca yose ndiredi kuyatanga muganga abona yuko ujya Solange yangaye amviriye mu buzima erega Fara nasenga urabona nta kintu mfashije ndamubwira jewe Solange sindabishaka sinshaka ko tugabura nawe ntavyumve akambwira ngo ningende ngo dusangire ngo ningende tugabure je rero nkumva birandambiye burya hajya burya je sindamwumva kuko vyimvira vyiba koko birasaje nkuko ashaje Ive ndamwizeye ijana kwijana
ego GM Films, Chronos Films, Double Fever without limits. GN Films, Good News Films, Double Fever without limits.